mugabo bajya wisa abasitari bazokwamara abasitari kujya urumva nanakimwe zo gukora duze rero ajya kiganiro baza bagikuriye sinzi kwagikuriye kuri Buja FM kijya kiganiro bagikuriye namba baragikuriye ko sawa mugabo bagishi mubandanye muvuga ati abaririmbyi bacu umusitari w'umurundi kuko umuhaye ijya teka acakora n'ingufu kandi acakora bimwe. Yeah, ego kwa kuzi bachi wa Homewood TV ngo kwa tumvira this is teacher Press the MVP Press of East Africa ngo turabwira tugereza ko turabwira byinshi kugerekeye inkuru cyane mu muziki muri industry ya music mu Burundi tuko na Freema Boy yazanye igikorwa ciza cyane go yazanye igikorwa ciza amazimi sai karakora kandi uramenye ko akuri ko bavye cyane gose tumenyera muziki myinshi yagiye araririmba sugenda kubabaza jirani ndugu jirani mwema jirani wanje sivyo muziki mwiza cyane gose ariko n'umusi yaganirije mu giza kandi ndavuga yuko nigiye gutanga impanuro nyinshi cyane gose kuri abastari bari hejuru bakine kugira amasapoti bashigikira abantu bari bato urabona yuko amajambo aravuga n'amajambo atusha afasha uwari wose ariko aratwumviriza uri kuratwumviriza geraho wasubira wazugire subscribe gire comment gire share kugira ubane wirongera ibiganiro vya Homewood TV. Ego tusubira gato muri studio tumibaza umuntu umushitsi wacu ego wavuze byinshi negose cyane ari muri patwumviza batumva Giswahili bashaka tumenye akaja mugato we en general n'ivyo wavuze kamere tugira ku manuro shaka impanuro yereza les journalistes abamesha makuru barundi aho usanga bakeje kuna usanga ba favorize muziki wo hanze kuruta muga mu Burundi shaka use gutanga impanuro kubamenyesha makuru kiya kabiri ngene gutanga impanuro kuba star bitwa ko barasa matari kuno bose tutakimenya tutazi yo bari nko bivuze wavuze yero batakiriho uno musi tutazi yo bari France Generation 80 tutazi yo uno musi ga SWAGG TEAM ni bashi cyane gose cyane rero utanga impanuro kuba star bakoze neza mu myaka yeza ariko tutazi yo bakiri kandi impanuro kuba star ndashikira kuri abo bamenyesha makuru ma television impanuro imwe no baha bakundisha muri Burundi cyangwa umufanzi ko umuziki wacu ari message ishikira kandi bareke gusapotinga sana umuziki wacu bazibire shaka umuziki Burundi mugapubya mu Burundi nyene ugushiramo ubwenge ko umurindi byo hanze yakoze ibintu byose yakoze ashaka gushigara umuziki wiwe kure rero ngo supportinge tureke kuguma dutelefona abanyamahanga cyangwa kuvugana n'abantu badafitiye akamaro umuziki tushishika ego dushigikire umuziki wacu nico kenshi tuvuga bati dukunda ivyacu dushigikire ivyacu duteze imbere ivyacu mugihe tudafasha bati agaciro umuntu arakihereza mugihe tutahaye agaciro ivyacu tuzoka turi musi turi hahandi yavuze ati mu Giswahili avuga ati hahandi nyene babandi nyene vya bindi nyene nituzoka tuyihinduka tuvuga ati 2020 tukivuga tukiri muri 2020 ati 2020 ngo byahindutse bose nibati industrial music mu 2030 mukeneye tuze ko turi hahandi abasalamu bamaze bakora aririmba ati duwambere ndokajyo gatatu ndokanye wawe gushaka kundi kosanga n'umustari umwe turakeneye kumenya abo bose bari hasi afite amatana bayazane uno musi bien Freema yazanye ikintu gishasha ego besho rakeneye none ego Freema turamukunda kandi arakora cyane afise bidi eko uno musi Freema kuba yarabanje yakora ikorwa ariko afashwa nande ari muri label niba atari muri label ariko niba atari muri label atwari muri label yari jende muri label afashwa muri label sendo umwe tubabiri abaririmbyi babo G80 n'undi twa Instagram kwa Fox abari byonga muri Kongo bubira ari ejo cyane ubona kuvuga yuko ni kubona kw'Imana yuko ze uzuranga bagufasha nagomba mbire abafans cyangwa mbire bene wacu dusanzwe turi muri uyu mugabo w'umuziki tumenye yuko ari umuntu yakoze ati après la souffrance mais la vie continue ibintu turimo ushaka gukora umuziki bakakubanira bakakuyima promotion bagafata même promotion yawe nushake gushika ushaka
kandi warishe studio ushaka yuko umuziki wawe ushika message yawe ishikira abantu nuzuca intege cyangwa uzucika intege cyangwa uzugende ahantu usenga Imana we ukore gusa dereza message yawe abajournaliste bose uzubashikiriza iyo ndirimbo ama uzogende mu biganiro byabo urindiriye ko bayivuza batayivugije uvuga ati jenga sindakora usubire kandi ukore ndize yuko wazoyivuza ndimo kandi izo chaziza n'ingufu cyane bazoshobora bamenya we ninde ukora iki rero abajournaliste bacu mufashe kugwaruka muduze abaririmbyi baba ba star umuvuga ati star ngo ariko ikiganiro kimwe nigeze kumva sinzi ko bakikigira kuri Budget FM umwanya wa star n'umwanya wa underground na underground ari none umaze gukora umwanya wa underground ujya mwanya rero uzokwama ari wa underground abajya wa underground bazokuma kujya nyine na underground mugabo bajya wisa ba star bazokwama aba star kujya urumva na nakimwe uzokora duze rero ajya kiganiro baza bagikuye sinzi ko bagikuye kuri Budget FM kijya kiganiro bagikuye namba baragikuye ko sawa mugabo bagishi mubandanye muvuga ati abaririmbyi bacu umustar umurundi kuko umuhaye ijya teka acakora n'ingufu kandi acakora bimwe by'akarorero ego merci beaucoup abakonu bose ariko aravuga amajambo meza cyane gose cyane ku impanuro kuri abo twitwa ko turabamenyesha makuru bamwe muri twe gusanga bakora neza ndi ko arafa niko yasoma message zimwe message nagenda mbona kuri fatima kuri BFM fatima ko kuri baba amipro bande bajya barakorana sibyo mu myaka iheze bari bameze neza batekereje bamaze kuri BFM bacha baragara abantu badasanzwe mengo umustada batereka imibwira barayitara bibanze kubasaba mahera mvikuri nkuko bivuze ati tubanze twitahura twe kwa tumenye ko turi mu gihugu cyacu abo twitamo upcoming tutawere kuna tuye mu myaka iheze twara upcoming mwaka umuntu wese mu upcoming mu gikorwa rikarakora sivyo ariko nkuko bavuze ati tubananye tudodora bamanikora gira icukora gira vision gira mission gati mission je nisha ndafisa ngene gushika kandi ku munsi no munsi neza kuzashika uno munsi Ben Freema Boy ahadu murabona igana kwa musori ya ameze neza cyane gose agaze neza ariko abere cyane gose urabona nose ari muri DTG company kanali label ya DTG company nako rikarakora neza cyane gose turakeneye ko abajene benshi muri ko murakora bitwa yuko mwana ufise amatana kera kuri bose mwahoze no munsi tutaziyo muri toke mugaruke muri industry ya music turakina amatana ya turakeneye ko igihugu cyacu kigiriki gishika gishise bivuye kuri mwebwe tana yabasha gutuma igihugu cyacu gitera imbere iterambere y'igihugu cyacu mu Burundi ni jewe wewe uriya twese ko turabikira ikiganiro cha Homewood TV bakaja mu kanyuma juste wobwira abariko baratwumviza kuri Homewood TV n'abafans bawe barakaye Home TV ikiyakora Home TV usho kuyegera ofisi ngabirano Home TV gagushikiriza SMS zawe mu ndirimbo wakoze kure gira subscribe kuri aba bantu Home TV izogufasha cyane kandi na direction nagomba nsabe ni Home TV ije hageze kurikirana ibiganiro byawe bo nagomba mbwira abandi baririmbyi bose dukore tutumike tusikaye tunaikao fulani hapana kora baja ubona bakora kora baja nibo bacha batuma na ukora rero ukagumura baja hanyu ukatumishinga amajambo uzokoma wa majambo mugabo ukoze nawe uzucuja mu baja bonga rero dukore Imana izobikora 2020 n'ibitoto ducamo bya corona ibiki mugabo bijya bigucinege we kora ushiraka ugumutanga message zawe tuzoshika ego tutwagiye gatoya nkuko abanyayi bacu bamenyereye mwese tutamiye umustar na legend muri studio yacu afumagira kapera amyati turi na kana sivyo niyo yumva ko twazanye copy sivyo ogimbira kapera gato bwira bagena bwati twari na Freema ilipenzi tulilime tulivune wanaume oh baby nipe penzi sukari ongeza mama asali ayoyo aga sitaki ya kizamani oh baby odari ayoyo nishiki ni baby. Thank you so much. This was Freema Boy from the DGT
DTG label ni company ikora cyane gusa musiki ikora fasha abastar babiri umusaba muri Congo uni Burundi ariko naho twagize gutyo arakajambo bagiye kubwira manager wawe ariko arakora bya ariko arakora no musiki gati no musi Freema Freema kuko akora neza Freema yifika Freema kandi kubera ko ageze kubera ko arafise umuntu akaramufasha akajambo gato ubwira manager wawe niba Giswahili ubwiye Giswahili bari Kirundi bikirundi na kwamba mbwire manager nataka kwambia asante kwa kampani zako, asante kwa brand, asante kunifanyizia kazi nyingi sana na zingine zitakuja zitaleta vurugu sana. Naomba sana manager kama unanisikia, support wengine wasanii waingize tena tutumike pamoja. Naomba mimi kivyangu unisikie wito wangu, na itajia wengine wasanii hapa kwetu Burundi saini hata wawili kwenye baji vyao ili tufanye kazi yetu kubwa sana, tuongezee sana. Hiyo ni kwa upendo wangu na mimi sina kukupenda na jota nisikia saidia wengine. Yes, this was Freema Boy from Burundi. Anaomba wazee kusaidia wengine. This is good. Napenda you are good hearted. Sometimes unataka wengine wapate, si upate mwenyewe unajinyakulia unatoka. No, you need that wengine wapate vizuri sana. Thank you so much, the manager from DTG company na ndio ambaye namsaidia Freema Boy. Thank you so much kwa fans ambao mnatufuatilia kipindi kutoka Homewood TV. Ni kipindi tunakita Burundi's Got Talent. Warundi tuna vipaji. Ana kipaji kabisa na tuna kipaji chake mahali ambapo mahali ambapo step anafikia ni step nzuri sana ambayo inawasaidia wengi. Wewe ni mentor mkubwa sana ambao uko mkazi ya mentorship, wengi wanakuiga. Sasa endelea vizuri sana na Mungu akubariki na kila la heri. Thank you so much, my brothers. This was Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Kumbuka kufanya subscribe, share, na comment. Thank you. See you soon. Right.